turavye akamo umukuru w'igihugu c'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yateye abantu banywa champagne, abaja mu buruhuko, abantu bariha ibintu bizimvye ko boheza ayo mahera bakoresha muri ivyo bizimvye vyo kwinezereza bo yarungika mu gufasha amashure cane cane mu kuja kuriha intebe z'ishure. Ako kamo sinovuga ko ari nk'akamo k'umukuru w'igihugu, uwo ari we wese arashobora guhanura abantu batunze, n'uwo ari we wese kugira ico atereye, ariko amashure ntashobora gutungwa n'imfashanyo, ntashobora gutungwa n'ubugombe n'ubushake bw'abantu bafise umutima mwiza. Ijambo ry'umukuru w'igihugu tuba twiteze ni uko yokubahiriza amategeko, tumwiteze ko ijambo, tumwiteze ko inyifato, tumwiteze ko inyifato yuko abo bantu bagura ibintu bibanezereza bizimvye cane akiherako, kandi yuko bobanza akabanza akaraba itegeko ryubahiriza amatungo ya leta, itegeko ryo kurwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta, rimwe rimusaba yuko wenyene n'abandi bagenwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu yuko bagenda bagatangaza bakamenyekanisha amatungo baba bafise imbere yo gutangura akazi, n'igihe bari mu kazi, maze n'igihe bahejeje amabanga bagenywemo. Ayo mategeko akayubahiriza, umurundi wese ahari afise amatungo akayerekana, abafise amatungo adatahuritse bakabibazwa, ayatari ayabo bakayasubiza mu kigega ca leta, hanyuma agaheza agakurikiza n'amategeko ahana abarya ibiturire, abo bafise amatungo adasiguritse, hanyuma akabahana, agaheza akongera agakora ku nzego nka kirya kigo OBR, zirya nzego zegeranya amakori n'amatagisi, zirya nzego zigakora neza, zigatora amatagisi nk'uko bitegerezwa mu bibanza ategerezwa gutorwamwo kandi bikurikije amategeko, hanyuma kandi n'ayo makori agatangwa mu bibanza ategerezwa gutangwamwo, hageze gukoreshwa akaraba amategeko yuko amwe avuga ingene amahera ya leta akora, yuko koko arungikwa mu bibanza yategerezwa gukorera, cane cane muri ivyo vy'amashuri. Aho rero mu gihe yo kubahiriza amategeko wenyene mu mvugo no mu ngendo, hanyuma agakwirikirana abo bantu bafise ivyo bintu bizimvye bidasiguritse iyo bivuravye igihugu c'u Burundi, ndazi neza yuko amakori azoheza akinjira mu kigega ca leta, amakuru akinjira mu kigega ca leta nk'uko bitegerejwe. Ndazi neza yuko amashure, uruhara rw'amashure, igice kizoba kigenewe amashure kizokwira, amashure akaronka ibikoresho, hanyuma ivyo kuja gusaba intererano, umutima mwiza w'umuntu yasivye icupa kugira aterere amashure biza mu nyuma. Amashure ntashobora gutungwa n'intererano, ntashobora gutungwa n'umuntu yasivye icupa ry'inzoga izimvye. Ivyo rero umukuru w'igihugu nabanze arabe amategeko ica musaba, agikore, agikwirikize, asabe nabo basangiye amabanga yo kurongora igihugu babikore, babikurikize, ahane abarenga kuri ayo mategeko. Hanyuma ivy'intererano umuntu azoterera ku mutima mwiza uko ashaka, ariko barya bafise amatungo adatahuritse, barya bagura ibintu bizimvye birengeye kwiyumvira k'umurundi, barya barafise amategeko yo bakurikirana, ariko ntibokura mu mufuko ngo baze guterera kugura intebe. Ico si igikorwa cabo,